Nirihe jambo mvuga nti umwami wa araje ntutinye. Muri Yohana havuze ngo ntutinye umwami wa araje. Barakwera ngo ntutinye iki? Ntutinye izo ntambara mu muryango, izo ntambara uhura nazo, ntutinye ibyakugoye. Azakuzanira amahoro, aza yiyoroheje, aza aciye bugufi, ariko arahambaye ngo asa ubushobozi. Ni umwami aganza byose, umuhindukire n'igihome cawe mwene data. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabifuriza umunsi mwiza w'ibisandasanda, umunsi mwiza w'amashami, bonne fête des rameaux, happy palm sunday, kandi ndabifuriza n'indwi nziza yo kwitegura Pasika. Imana ishimwe cyane kubw'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka dusangire ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 12 kuva ku murongo wa 12 gushika ku wa 16. Yohana igice ca 12 umurongo wa 12 gushika ku 16 handitswe ngo bukeye bwaho ishengero ryinshi ryari ryaje Yerusalemu muri iyo minsi mikuru, bumvise ko Yesu azayo, babira amashami y'ibigazi baja kumusanganira, barasemerera bati Hoziyana, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho, niwe mwami w'Abisirayeli. Kandi Yesu abonye inyana y'indogoba ayicarako nk'uko handitswe ngo ntacu utinya mukobwa w'i Siyoni, raba umwami wawe araje ari ku nyana y'indogoba. Ivyo abigishwa ntibabitahuye ubwa mbere, ariko Yesu amaze guhabwa ubwiza bwiwe niho bibutse ko ivyo vyandikiwe kandi ko ari ivyo bamugiriye. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Reka turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 21. Matayo igice ca 21 umurongo wa mbere ushaka ku murongo wa 11. Handitswe ngo bageze hafi Yerusalemu bashika i Betifage ku musozi wa Elayono. Yesu atuma abigishwa babiri arabara ati nimugende muri iriya mihana iri imbere yanyu, muca mubona indogoba iziritseho n'inyana yayo, muziziture muzinzanire. Nihagira ubabaza mumubwire muti databuja niwe azigomba, aca zirungika. Ivyo vyabayeho ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana bishike, ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti raba umwami wawe aje kuri wewe, ari umutekerezi agendera ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Abigishwa baragenda bigenza nk'uko Yesu yababwiye, bazana indogoba n'inyana yayo, bazisasa ku impuzu zabo yicarako. Abenshi mu ishengero basasa impuzu zabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira, kandi ishengero rimugiye imbere nirimukurikiye rirasemera riti Hoziyana mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho, Hoziyana mu ijuru. Ashitse i Yerusalemu igisagara cose kirashwa baduka, barabaza batuyo ninde? Abo mu ishengero babishura batuyo n'uvugishwa n'Imana, Yesu w'i Nazareti i Galilaya. Imana ishimwe cyane. Twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana no mu butumwa bwiza bwa Matayo. Mu nkundire turabe uyu muvugishwa n'Imana basubiramo, bariko baravuga ivyari vyaravugishijwe n'uwitwa Zekariya mu gitabo ca Zekariya igice c'9 umurongo w'9 gushika ku murongo wa 12. Zekariya igice c'umurongo w'9 gushika kwa 12 handitswe ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, sesereza impundu wa mukobwa w'i Yerusalemu we, raba umwami wawe aje kuri wewe, n'umugororotsi kandi ari n'inganje, yicishije bugufi, agendera ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Muri Efurayimu nzohaca imikogote, ni Yerusalemu nzohaca amafarasi, kandi imiheto y'intambara izocibwa. Uyo azobwira amahanga ivy'amahoro, kandi ubwami bwiwe buzohera ku kiyaga bushike ku kindi, buhere no kuri rwa ruzi bushike ku mpera y'isi. Kandi nawe kubw'amaraso yashinze isezerano ryatwe nawe, nanje nkubohoreye imbohe, ndazikura mu rwobo rutagira amazi. Nimuhindukirire igihome gikomeye, mwambohe ziri n'ivyizigiro, no kuri uyu munsi ndababwira ukuri yuko nzobashumbusha ibihe tangabo kabiri. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira, iminsi mikuru nk'iyi ni icibutso, mugabo kandi no gushitswa k'ubuvugishwa k'ubuhanuzi. Imana ihabwa icubahiro.
igihe cyose usoma ijambo ry'Imana witege kubona ugushitswa kw'ibyavuzwe n'Imana ku bugingo bwawe. naho undi yoba yabitahuye ukundi, nawe wame witega kumva nk'uko Yesu yavuze umunsi umwe ngo aya majambo mwumvise uyu munsi arashitse. Nirihe jambo mvuga nti umwami wa araje, ntutinye. Muri Yohana havuze ngo ntutinye, umwami wa araje. Barakoya ngo ntutinye iki? Ntutinye izo ntambara mu muryango, izo ntambara uhura nazo, ntutinye ibyakugoye. Azakuzanira amahoro, aza yiyoroheje, aza aciye bugufi, ariko arahambaye ngo asa ubushobozi. Ni umwami aganza byose, umuhindukire n'igihome cawe mwene data. Muri iyi minsi nturabe gusa ngo ugendane utubabi n'udusandasanda gusa, bamwe baratumanika no mu nzu. Oya, wibuke ko umwami wawe yaje kandi n'uwo arashobora kuza. Ureme aragushumbusha. Yavuze ngo aragushumbusha, arakuraho ibyagutera ubwoba, arakuraho ibyagutinyisha, arakuraho ibyakuzibira, akunezereze kubw'isezerano ryiwe. Nawe ureme witege kugira neza kwiwe. Imana iguhezagire wowe n'abawe. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Ibihe byiza.